Mwese mwarabonye histoire y'umuntu yitwa Rasta wasigaye ari Babylon, bamugize Babylon gipara. Sivyo? Yamowe umushatsi wiwe na SAT-B. Amubwira yuko agomba muhindurira ubuzima. Ubu rero dukeneye kumenya uno musi turaza kumenya agaciro k'idread. Aho yundi mu Rasta nawe ni badaboje bambuye. Na namurondeye Rasta ni sawa. Tusalimie basi lakini hata dakika mbili. Hata dakika mbili. Hata dakika mbili. Sana dosia badaboje itera huko. Dosia badaboje. Dosia badaboje. Kwema lakini. Salama Rasta. Ijambo rimwe nagomba kubaza. Dread zifite agaciro kangana gute ku mutwe w'umuntu. Ntuza akagukura dread. Niyo kuma kwica. Kadasanzwe. Agaciro kanene ya gose. Birambabaza n'abantu bazigira hanyuma bakazigurisha. Mamuza nawe akazigukura kugira aze kuzigurisha atabigusabye. Uyo yoba nguye ku isi nanje no mukuramo. Murakoze cyane Rasta. Yabonye video yafashwe ya Rasta ariko amufashe video avuga ati je barankoresheje mugabo ubu uyi ntabiraka ndiko ndaronka. Ubu abahora banyizera bakampereza nutwo basino bafasha guterura cyangwa iki bavuga bati ubu windi mu millionaire. Afuye kubona iyo video ko nije nayipostinze. Je nayihawe n'umugenzi wanje asoza korera ngaha muri ville. Yababajwe n'ingene Rasta avuga ati ujama vipi na bipa avuga ati je rero hako wo muvandimwe nubundi ivyo ndiko ndakora ndabikorera mu muziki. Uno muziki wacu urazi nta mafaranga urimo. Urabizi neza ko naduke turonka turibeshera tukagomba ugasanga umuntu agwaye igihumbi ukavuga uvize miliyoni jana. Naguhishata agacavuga ko yaguhaye 4 miliyoni. Ko yaguhaye 4 miliyoni 5 sivyo? Ariko gusa kimwe gusa twokwereka abantu nuko na marundi agafungo karaboneye ariko araserebura mu buzima ubu tubamwe muragoha 2,200 atatane atanu aho buri umugambi ukora aho umugambi wani igifito ga bro ngaho turimo nka harimo bra amahenge na zana wele yabikere mu mufuko anye harimo umugambi 26 life respect itirekonda yambara 26 life nakantu ndabonye akantu mbandanwa kwa kayi. Bakunzi ba Buja Town TV, uno musi jewe Simbizi wasema vumba mpisemwo kuja kibanza nga kwanza ine imvura kabeho ko ubona no musi namba 26 life. Mwese mwarabonye histoire y'umuntu yitwa Rasta wasigaye ari Babylon, bamugize Babylon gipara. Sivyo? Yamowe umushatsi wiwe na SAT-B. Amubwira yuko agomba muhindurira ubuzima. Ubu rero dukeneye kumenya uno musi turaza kumenya agaciro k'idread. Turaza kumenya agaciro k'idread cyarico. Ko twagize amahigwe turahura na Amerika. Aravuga nawe n'agaciro k'idread izo. Mugabo Rasta wacu haje bamumoye idread bamumwana inoti. Rero amakuru yose n'amamu no musi iyo video igiye nayipostingira hari abavandimwe bo muri 26 live babonye ati uwo murasta no twofuma tumuhereza basaga sabuni hamwe n'akayi basi muri no minsi mikeya mu kurindira yuko nabandi barundi b'umutima machati ngo hano kwanza nkaba MC de Capital. Uyu video nije atangiye kuyipostinga MC de Capital acha nawe narayakira amutumira mu radio. Mbere hajya mu radio byari bimeze gutega umutumira abo mukorana bakiriye gutujya mu jabo. Baze mbere ko dukora ikiganiro kiraza kuronka abantu benshi bakira urazi gituma bariko barakubaza nawe uciyumbaza twese cyo tubazanye. Yego. Hama ikintu nakubwira bro uri mu kazi. Uri mu kazi kwe narabonye kuri mu kazi. So narabonye uri kuravuga ati wana uku video ndayibona ati naka nta kuntu avuga ko afisa mamani mugo mujama aracari muri bwa bukambambira go matigita. Haje uri umustar kijya kintu bavuga mu Giswahili ngo msanini kiyo cha jami ushabibona kaka. Ave tagere gukora kantu ujya mwanya nyene. Nawe riko muha 500 fresh tu. Mugabo kazomva ngo 4 miliyoni 500. Umuntu uraza umuntu arose 4 miliyoni 500. Ewana ntushaka kumubona mwibarabara. Acha manza nyina kajya ewana akaba busy sana gapowisha kamanza kajya mahera kamanza gatagata. Mugo mujama tuguma tumbona mwibarabara mbona reka kajya ka video
kacanshika ku mutima mvuga ati reka ndamutumire mu iradi abanyagihugu bazovyumva kandi benshi baravyumvise inyuma kumukoresha ikiganiro kiraje ku mbuga page yanje MC Match de Dora Capital abenshi bace bamurondera mugana mukuye kwa Simbizi sivyo bigenze ko rero uranana kanya 26 life ragoza amateka turamuhaye amahera kana amahera atari make azo yakoresha umugambi n'ivyo akunda natakora umugambi mugazo uvuga 26 life yarabayeho yaramfashije kandi ndazi ko nta bandi bantu barabikora nta bandi n'abandi namba hari ababosi bemera canke bakunda umuziki w'u Burundi yarakoze akazi rya mujambo niba murabe bamuhaga agafaranga yibereho turana ko bigenda kose Satu barafisa arafise ego tumushimire SAT-B afise baramushira muri ya video twari kumumenya mugabo sinibaza yuko SAT-B yamushize muri video yibaza yuko ibi bizoba aho ibi ntiyarabizi namwe ariko umuziki uriko urakura man ibi nivyo tuba dukeneye nivyo nkeneye kumenya rero gamacade hari abantu bavuze ngo turiko turatyoza SAT-B ngo turiko turagira ukunuku mugiye itangazamakuru kenshi abantu batinya gukora kukuri nyako ukuriko hari ukuri akabaho n'ukuriko uno munsi turabona yuko ukuriko mu itangazamakuru cyane cyane rya industry y'umuziki riko riraza ubona bino bintu bizotugeza ku kintu si bya bindi bizotuma hasubira kuba ibintu by'amabifu usanga bya bintu nyene bihite mu by'amabifu inzango niki kubera habaye ukuri ko kugiye kuraja hanze erega habaye ukuri na bifu ari gihe zizopunguka wazi ko bifu kenshi ziza kubera ibintu by'ibinyoma men uravyumva so kintu je novuga ku muziki wacu Burundi ndabisubiyemo ibi bintu umuririmbyi nahagarara mukuri niko niryo terambere mukuriko namba ufise ama miliyoni ndavuze iki kintu sivyo je kuvanza mu itangaza ry'amakuru sivyo nkamumenyesha amakuru abenshi banzi nk'umu MC2 ngaje ndomenyesha amakuru kandi ewana ikarakora fresh je kintu no ngomba kuvuga nakuze mu kinyoma mbona ibinyoma mu basani wakuze mbona ibinyoma mu basani ariko kuri ibinyoma bitukuri bo mbitukuri abafana muri ko mandukurikirana sivyo umusani wawe uramukunda ejo muhura ari mu kaduga kaboze gamani akubwira kafisa ama miliyari dafisa ama miliyoni no semesha ukweri bakonye mu kaduga kameze nabi umufana gutahura nazo gutahura gutega men uri kurabesha kufisa ama miliyoni zimodoka imburugini ipfuye ndababwiye ati yapfuye iyo bayisambuwe ndababwiye ati bariko barayisambura je sindi ko ndabesha muri iyi game bazonkoresha ivyo bashaka mugabo habatani wese cenzo vugisha kuri umusana ari karabesha munavuga ati sio fresh no kuri micro nzo vuga atari karabesha njama SAT-B yarabesha none katemerera zimuhaye gamana canke yamuhinduriye ubuzima none yabuhinduye ego canke ati birateba birashika sivyo byavuzwe n'umunyakanyosha nitumwanga turamukunda je musane yose ndamukunda mugabo twashatse guhagarara mukuri umurimvyi yose azohora akoresha ukuri sivyo nitumwanga nta murimvyi numwe twanga duhagarare mukuri n'ivyo bintu twashatse gushikako 26 life irabikoze n'abandi bazobikorera mufashe mene ni fresh safsar mashat twizere yuko ari intango y'iterambere ry'umuziki w'u Burundi ariko avugisha ukuri tuzotera imbere umuziki wacu Burundi mutavugisha ukuri hanze abarimvyi bo hanze bavugisha ukuri nico gituma bateye imbere ni murabe namwazo barondera gute isiramu ikirondera riguhe umuriyoni umushe uvuga ngo bampaye ngo samiri no vuga ati fresh Rasta man yamaze kubasezera Rasta yake dani nta muri ruvise safi sana so bakunzi ba Buja Town TV integralite yose murekane muyikurikirane murabe ingene ibintu byagenda tena hizo hapo Jeshi ready kwanze okay wakalaiti TV imbere yanje hari notes izi notes ntizarungitswe na SAT-B ariko zive muri 26 live hinge turabizamwe umuti rero notes naona ziri mu mici ibiri rero mu bisanzwe turi kumwe na Mr Gipara bamuvanye mu burasta bamuzana mu bupara bamuvana kwa Bob Marley bamuzana kwa Tupac Tupac Shakur bakuvanye kwa Bob Marley bangize mu Babylon bakugeze mu Babylon yes bro oya zose ni fata zose ni kwa bakugeze mu Babylon bamuvanye kwa ewe ariko agaciro ka dread muraza kari dread ni ikintu gikomeye umuntu aba yagitunze ariho abantu bataza agaciro ko dread
urazi igituma abantu benshi iyo babonye ufise dread cyane arabakwita abantu wa rumogi umusuma umwambuzi mugasi ko biri mu bisanzwe siko biri mugagusa kuko hariho n'abaririmbyi b'amagospel abakizwa baba bafite amadread. By the way, imbere kwanza ya byose reka manze nakira abantu turi kumwe, murabona ko turi kumwe n'umutama w'ivyunguka ari we Simbizi wasemavumba. Simbizi wewe nuri naragwa microphone udutwara umwanya wo kuza kumviriza Mr. Gipara. Reka barakwambuye izina ry'uburasta mu nshi tukwitera tufise igipara vraiment mu mutwe ndambaye naso ariko kandi turi kumwe n'umuntu afite icyubahiro ciwe aho yundi murasta nawe ni badaboje bambuye na murondeye Rasta ni sawa tusalimie basi lakini hata dakika mbili Kama sana dosia badaboje itera huko dosia badaboje dosia badaboje kwema lakini salama Rasta ijambo rimwe nagomba kubaza dread zifite agaciro kangana gute ku mutwe w'umuntu ntuza akagukura dread niyo kuma kwica kadasanzwe agaciro kanini ya gose birambabaza n'abantu bazigira hanyuma bakazigurisha mamuza nawe akazigukura kugira aze kuzigurisha atabigusabye uyo yoba nguye ku isi nanje no mukuramo murakoze cyane Rasta nivyo mwiyumviye Imana ishimwe na namurondeye Imana ikorizayo na namurondeye kugira ngo namubaze ako kabazo konyene asante sana Rasta umuramukuye dread Rasta badaboje baramukoresheje ntibamurisha iyo dese nayo yaruzi baramukoresheje muri zodu none nkubone yose mama none ya vibra ntazomuha no kwishinga nopfa umurasta yarakoze ko likomeye cyane mugabo ntibamurishe none bamurishe uki nawe barakurishe rero ni barandishe we barakurishe Anatina numva ngo uteke miliyoni 4 miliyoni 5 urazifise nga bo manza kwanza muvuge kwanza iyi triko mwambaye amatuce tugaruka kure by'amafaranga amatuce tugaruka rero mu bya Rasta tumwumve fresh yego mbo mu bisanzwe iyi ni 26 life ni brand azifasha abaririmbyi sivyo rero mana sponsor mukuru pana manager kwa manager bari ngaha yabonye video yafashwe ya Rasta ariko amufashe video avuga ati je barankoresheje mugabo ubu ntabiraka ndiko ndaronka ubu abahora banyizera bakampereza nutwo basi no bafasha guterura cyangwa iki bavuga bati ubu ndi umiliyoneri apfuye kubona iyo video ko nije nayipostinze je nayihawe n'umugenzi wanje asoza korera ngaha muri ville yababajwe n'ingene Rasta avuga ati ujama vipi na ipa avuga ati je rero hako we muvandimwe nubundi ivyo ndiko ndakora ndabikorera mu muziki no muziki wacu urazi nta mafaranga urimo urabizi neza ko naduke turonka turibeshera tukagomba ugasanga umuntu agwaye igihumbi ukavuga uvize miliyoni jana guhishata gacavuga ko yaguhaye 4 miliyoni 5 sivyo that's bamaze kubona ivyo ndafise ngaha abantu ngabatigera bemera yuko haba amakuru y'ibinyoma sirikira wamaye ni kamera yanje ngaye Bujumbura hari umunsi atubigeze kurengana agiye kugurisha televiziyo sinzi kuvyibuka amafoto yarasirikiye kuri bati ni byose bikiwa ni nawe yene yababajwe na yego aye kuri bati yego avuga ati jewe n'ukuri kw'Imana sinokwemera ko Rasta ndamuzi ngaha aradufasha hari na byinshi amaze kumfasha ngaha ati jewe reka uno muntu tumutabarize turabe yuko sa n'abantu we ntibakuza ari benshi barakuguza nyene kandi kuva yego numwe yakuvugisha hariya umwe yakorera haje urumva acavuga ati rero ngaho ikintu gihari reka uno muntu turabe yuko arakeneye nyene yuko bishoboka bishike bimushikire nkuko nyene yagiye muri ga video bitebe mugaba bishike niyo mpamvu rero duhitamwe kuzana ico bita isorosoro uno mutwe turatanguye nka 20 rigwiriyo rigiye utanguye kuvuga ndaduza heza rero amatwa kirundi nawe tuvugisha nivyo ndakubwiye rero yuko yafuye kubibona acavuga ati nofuma manda muronkiye amahera yo kumara iminsi 2 isorosoro sivyo hama maybe uno mutima
ubaye kuri we tuje tukashikana ngaha n'abandi bagereko je natanze umutima wo kumushikana abantu bakamubona abambere baratanguye kuvuga uti reka tutangure kumushigikira mu mafaranga yo barikoresha kwego MC Machat dola capital you know what it is Rafisi cyubahiro kiwe nawe nyene muri entertainment bro yo man segole nyabaki mu gushikana ibihumbi 5 byinshi ngaha hore mfise nayo se yindi novuga ko icambere nshimire kwanza SAT-B nawe nyine tumushimire kubera yaragize iki icakoze bituma tumenya Rasta sivyo mugare mu kumumenya ni vyiza ikindi kintu mugano uvuga namba yaramukoresheje mugabe gace bivuga ko yamuhinduriye ubuzima tukaguma tumubona nkaje nabo nyikora ikintu kijya kintu ari wikoreye muri haje imbere ya sokabu cyari wikoreye uruntu uri kuratigita iki niki urujya gwaruruke Lolo kata kwa Afrika. warugiye kurudandaza Wapi? rero gaje usanga yamukoresheje n'umustar SAT-B aha mu Burundi aramaze kurira indege kiniki mu kumva ati umurimbyi kana kafise amahera menshi sivyo usanga hari kwavugwa amajambo ati naka namuhinduriye ubuzima atari ivyo mvuga ko umuziki ntutera imbere kubera iki nta company za kurondera iguha amahera ivuga ati naka ruri kwije sivyo mugani twaba mukuri aba artist gutera imbere birakunda kubera hanze nta mu artist for example naje canke hehe umurimbyi arashaka kuvuga ati je ndahevye umuziki ndawuhagaritse nk'umwaka ngomba njya amahera nakoreye ugasanga yifitiye akajet privé afise amafaranga ikiniki me tube mukuri nico tuba dushaka rero nuvuga ko nka 26 life ndenga ku kibazo mbaje case down nuvuga ko 26 life iri mu bantu batumwe kubona ya mbere ibona Simbizi ibona MC Machat haba naramuhigana ku radio Simbizi nawe nyine arapostinga imbuga zo barazizi nuvuga ko iyi 26 life tuambaye ngaha kakanya bona wambaye 26 life no gapiruzo kagumana uzura gatemberamwo nuvuga ko batubonye 26 life bivanye n'akazi ko turakora muri uwo muji twe turi imvuga kuri tugomba kuba imvuga kuri munababwira mu gihe bateguye ibintu nk'ibi bazi baraha akanta ama media nayo nyene baze barabikora twe dukora ivyunguka me nibibaho no munsi rero akese ko kibazo babajije murabyumva 26 life ichira ivuga ati MC Machat na Simbizi turabatumye mu turondero rya muji twebwe kweri rumva turabantu twiruka agasabuni basakaronke sagasabuni gusa ku gasabuni ibi bintu biremerewe kurinda guharugwa canke durinda tumuhuko nyene oya ari vyemerewe nivyemerewe ariko gusa kimwe gusa twokwereka abantu nuko n'amarundi agafungo karaboneye ariko araserebura numvise ngo urose 20 bahaka kukwicira ku ikaburimbo Ko nabivuga mu ibanga. Narabimenyereye twebwe nitwe twamenye kwisira itagira ugomba none bari abagira iki oya anyiri kumwe n'umuntu azi gutohoza ati je nose 20 bakwa kunyitira mu ibarabara uno munsi ifise ibintu twanse kubiharura kugira noneho umutwe waje bavi bawutwara ni make oya uko biri kose si make kuko oya twebwe ntituri babandi bavuga bati ngo twamukwirije iyi ni intango n'abandi bafise umutima sivyo babo Rasta uru n'urugamba dutanguje ayi turatanguje ini ntambwe ya mbere kugira biga nyene bitebe mugabo bishike n'abandi oya twarabika ayo se na yawe Rasta ariko reka tugire ku kwanza bayabone bayabone amahera arakwiye kameme ni menshi nubwo kivuze yuko n'abandi bo muzanira inoti twe turatanguye aha ni iyi ni 26 live ini 26 live uramwizeye Patron ingutore bino vyunguka ibintu ngaha anyu ibintu biki yego turapfuza amariro mezere nkuri kiganiro na gipara yahoze yitwa Rasta mugabo kandi adusubira kwitwa Rasta mu minsi iri imbere Rasta none haru ipfa kuyapanga neza men oya natwara uko bana ikiganiro cyacu amebindi birasubira mu panga neza usimire 26 live ni 26 live bitangwe ni 26 live nta wundi muharazana ivyunguka oya nabandi bari mu arundi muharazana ivyunguka muntu numwe arigerazana ibintu vyunguka ahubwo 26 live nukuri kose mu Burundi iri kuri hit niyo ya mbere kabisa abafana ba SAT-B bazane nabone dukeneye cyo tubone team Satura kunyeguruka bakanico bavuze mu kiganiro bwite hari amanza simire 26 live urashaka urano wambaye haguruka gato haguruka 26 live
nitumye mbanza kuronka yo kunywa n'ifegi n'akayi n'icupa ivy'itabi je ndarinwa n'impaka n'ivyo nari Rasta. ariko umugambi ugiye gukora n'undi mugambi umugambi ngomba nkore nta mugambi urimwo n'icayi gusa ni nko kuvuga na Gavase 26 life biko biraza n'abandi hazoza abandi bavuga ati kurya nyene mugabo twicare muganga aho harimo ubukwavu Kuri kugura nk'inkwavu zitanu na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu umubwiye gute bro urumva nshatse kumubwira sivyo mu buzima ubu tubamwe muraguha 2,200 atatane atanu aho buri umugambi ukora aho umugambi wani igifito ga bro ubukwavu ngaho turimo nka harimo ndabra amahenge zana ngwereke yabikire mu mufuko anye harimo umugambi muto mugabo nka jewe menyereye ndomo operateri wagafegi oya bana wagafegi aho zorimisha ubwire gutyo ano kurimisha ndabe ngure nk'ingurube nka zitatu natongorere amajana kwezi agatungu nuko uko kubakangana kose oya naco reka tubwira ingurube ikiri important umviriza ikiri important azogura ingurube zitatu indira gato ikiri important nta mahera menshi adahomba nta mafaranga make atunguka nta mahera make menshi ataba Rasta amatwi ansumira role bagushize muri video batabikubwira rindira gato iyi ni content kwanza twe tuvemo kwanza shaka muvemo mwe bese rindira kwa tuanze kwa turangize kwanza ibya Rasta 26 life yakoze amateka abanzeze kwanza message ya 26 life yabashimiye message ubwira 26 life wambaye 26 life respect itirekonda yambaye 26 life n'akantu ndabonye akantu mbandanwa kwa kayi